turi n'iteka ntangere ryo kuba turi kumwe namwe kuri uno munsi uri hejuru, aho twaje gushigikira ishirahamwe ryo kuziganya no gutanga ingurane ntonto ku benegihugu ABG Microfinance, aho riramutse ryinjira icese ishami ryo mu ntara nziza ya Rumonge. Tubibutsa ko ibikorwa nk'ibi bifasha mu gushyira mu ngiro ya migambi y'iterambere rirama, na cyane cyane wa mugambi ujanye no kurandurana n'imizi ubukene mu gufasha abenegihugu kwijukira mu kuziganya ubutunzi bwabo mu mashyirahamwe yo kubika no kubikura yemewe n'amategeko, ndetse bakaboneraho no kuhasaba amadeni kugira ngo abafashe guteza imbere ibikorwa byabo. Ntidukekeranya ko ibikorwa byaryo bizofasha cyane mu iterambere rirama y'intara ya Rumonge hamwe n'izindi ntara ziyikikije, bikazofasha cyane cyane mu gushyira mu ngiro wa mugambi mwiza wa nyir'icyubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye, wuko umunwa wose woronka icyo ufungura n'umufuko wose ukaronka amafaranga. Banki nkuru y'igihugu ihamagariye ishirahamwe ABG kubandanya rigendera intumbero yihaye yo kwegereza abenegihugu ibikorwa bitandukanye rikora, na cyane cyane mu gushigikira ibikorwa byo kugwiza umwimbu bikorwa n'abenegihugu baba mu mitumba n'amakomine akikije igisagara ca Rumonge mu ntumbero yo guterera muri wa mugambi wo kugabanya ubukene. Aka karyo kandi n'akaryo keza kubatumirira kubandanya mukora mwisunga amategeko n'amabwirizwa y'igihugu, na cyane cyane ayi banki nkuru y'igihugu, kugira ngo ubutunzi bw'abenegihugu bubandanye gukingirwa uko bibereye. Mwiteho gutunganiriza neza ababitura, narirya musanzwe muzi ko muri mwihiganwa n'ayandi mashyirahamwe akorera muri iyi ntara ndetse no mu gihugu cyose. Nkundire ndabacire ku mayange imigambi ya ABG Microfinance. Muri ABG Microfinance nta munyamugambi n'umwe dukumira, yaba abarimyi, yaba aborozi, yaba abadandaza, yaba abarovyi, yaba abakozi ba leta canke n'abikorera ibyabo, bose turabakira kandi tubahaye ikaze. Bose turabashigikira mu migambi y'iterambere baba bariko bararangura, kandi abo tumaze gukorana n'ukuri barashima intambwe bagezeko mu migambi yabo. Turashigikira cyane cyane gutanga inyigisho zijanye n'imigambi y'iterambere ku banyamigambi. Nyakubahwa Musitanteri yabivuze cyane mu bijanye n'ibyo kwigisha abantu bijanye no kubika ese no gukorana n'amabanki n'amashirahamwe yo kuziganya no kuguranana, ari byo twita education financière. Turashigikira kandi imigambi y'iterambere y'abenegihugu mu kubaronsa ingurane itavuna. Turabaronsa kandi ingurane itavuna amashirahamwe mato mato n'amakoperative, kuko murazi yuko ari hangiro ry'igihugu yo guhimiriza abenegihugu ngo tuje gukorera hamwe mu makoperative. ABG Microfinance rero ntabwo yasigaye inyuma kugira ngo ishobore kubafata mu mugongo no kubashigikira. Irashigikira kandi ugwaruka wifuza kwiteza imbere. Yabivuze cyane nyakubahwa Musitanteri wa komine yacu nziza ya Rumonge, kuko ugwaruka niyo nkingi y'iterambere. Natwe ABG Microfinance twarumvise akamo twatewe n'igihugu, gutyo dushiraho umugambi wo gushigikira ugwaruka mu migambi y'iterambere. Turahimiriza kandi tukongera tugashigikira abakenyezi bifuza kwiteza imbere. Iki nagomba nagihagarare ko cyane, kuko murazi yuko mu gihugu cyacu nibaza ko abakenyezi aribo benshi. Hamwe rero abakenyezi botera imbere, boteza imbere imiryango yabo, mugabo kandi n'igihugu kigashobora
gutera imbere. Nico gituma muri Eden Microfinance tubahamagaye wewe mukenyezi uri hano nawe utari hano uze muri Eden Microfinance utwereke umugambi wawe maze